ngo nibipfukame. Yesu nashimwe. Aca arigira atora agakoni k'uwo muntu arigira, ariko nsigana ndiyumvira kuri aya majambo. By'ukuri nasanze ibintu byose bishobora gupfukama muri iryo zina, kuko byararipfukamiye, nicyo gituma mumbona ngaha. Yesu nashimwe. Aha mumbona mpagaze ngaha mwibaza n'ibisanzwe, ariko abambonye bofasha gushinga intara. Ikintu rero ngomba kuvuga ni giki? Ni birebire, byongora gutondeka uyu mwanya, mugari ikintu ngomba kuvuga. Yesu nashimwe. Aka gakiza karazimvye naho umenga nibisanzwe. Yesu nashimwe. Aka gakiza karazimvye, namba bakarose byoroshe, ntibyoroshe, ukwiye kukazigama. Twaciye mu nzira nyinshi kugira ngo tugashikeko, ariko hari ikintu numva novuga. Yesu Kristo yaravuze ijambo rikomeye, ariko aravuga ibintu bijanye n'ibihe by'iherezo ingene bizoba bimeze. Aravuga ngo bazoza babwira ngo ari hariya canke hariya canke hariya, ariko ntimuze mujeyo. Yesu nashimwe. Turi mu gihe gikomeye, tukwiye gusaba ubwenge na mpemu w'Imana, kuko isi igeze ku musozo. Muririmbyi araririmbye ngo ivyerekana ko ashitse birihuta kuboneka. By'ukuri najye ibyo nabonye byaranyeretse ko ari hafi, kandi namwebwe mwese ibyo mubona ni byinshi. Hari igihe wibwira ngo noja ngaha, noja hariya, noja hariya, ariko nagenda kubwira ngo guma hamwe utumbere Yesu wenyene. Ikigira kabiri, ibi bintu by'agakiza nimba warabyinjiyemo, ubyinjiremo neza ushikeyo. Hari umuririmbyi yaririmbye indirimbo ngo yasamusure, murambabarira je yaranyigishije ngira ndayivugeko. Iyo ndirimbo ivuga ni inyoni yari kirabwirwa ibazwa ngo samusuriwe ngo mbega urugamye. Nyanyoni ngo irishura tego ndugamye, ariko umuntu uranyagirwa. Nasanze hari igihe abantu bibaza ngo bari muri Kristo Yesu, cyangwa tukavuga ngo turi muri Kristo Yesu, ariko turiyo igice kimwe ikindi kiriko kiranyagirwa. Imana idutabara. Yesu nashimwe. Narageze ku mfiro, urupfu genda ruzi pe. Urupfu rurateye ubwoba, ntihagire umuntu azogenda ngo niruteye ubwoba. Nico gituma umuririmbyi yarwishura yavuze ngo no urupfu mwami tugumane. Urupfu rurateye ubwoba, ariko igihe rureka gutera ubwoba n'igihe wowe wugurutse amaso ugatereza amaso kure iyo Stefano yabonye n'abandi barangiza neza ibyiza biri mu ijuru. Ariko bene data, icyaha icyo ari cyo cyose kirateye ubwoba. Nabwiye abantu ntihuye ibiteye ubwoba nabonye ni byinshi pe, ariko ikintu ntinya cyane, ntinya Imana n'icyaha. Yego, muze twihane twatura ibyaha ataco dusigaje, kuko Yesu ari hafi. Birengeye igihe cyose bavuze ko ari hafi. Yesu nashimwe. Twihane neza, kuko utihanye neza ntazobona Imana. Umuririmbyi yararirimbye ngo kubw'amaraso ntagakakira kubera ibyisi byambuye mu mutima. Buriya nasanze hariyo utuntu dukakira, tugikakira ntushobora kubona Imana. Irera kandi izobonwa n'abera. Yesu nashimwe. Rero ibintu naciyemwo byanyigishije kwatura ibyaha. Hari igihe abantu twikomeza ukamenga ni ibintu twogumana twogendana, kandi ndabivuze Imana iri mu ijuru ibyumve. Ndayishimiye imbere rino shengero ryose rikoraniye hano, ko yantumbereze aha hantu mubona ndi, bakanyigisha ibintu byo kwatura ibyaha no kwihana.
Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ibi bintu niwatakaza ibintu byo kwihana byo kwatura ibyaha ukumva wigize umugenzi, je narabonye ko Imana yera kandi izobonwa n'abera. Nico gituma ikoresha abakozi bayo mwijambo kugira ngo igerageze kuduhishurira ikitagenda neza na kimwe wagira nibisanzwe, kugira ngo igume duha akanya ko kugira ngo twihane twezwe tuze tuyibone. Yesu nashimwe. Kindi ngomba kuvuga, ndagomba kuvuga kuri ibi bintu muze twizere Imana. Yesu nashimwe. Nasanze ibyo ndiko ndavuga ni ibintu nikorakoreye. Nasanze ururimi ntacyo bifana n'umuntu w'indani, umutima. Washobora kuririmba, washobora kuvuga amajambo meza, washobora guhanura, washobora kuvugishwa, washobora kuvuga ubutumwa, ariko indani uri undi muntu. Yesu nashimwe. Imana idutabare tuba abantu bazima mu mutima no tugaragaza tube bazima. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Wa muntu uri hano utakizera canke wibwira kubwo umusozi uri imbere yawe umaranye igihe kirekire, tukumbure noje hariya vyoba wakanya gato vyoca bigenda neza. Nagenda kubwira ngo izera Imana, ugume hamwe, guma hamwe. Imana iracariho kandi Imana iracakora. Naririmbye ikorasi maze kubona izonyo zitanguye kuvaho njyamye, ndavuga ngo ntawutokura umuntu Mana yo mw'ijuru, no mu rupfu Mwami uragera ntaho. Ntawutokura umuntu Mana yo mw'ijuru, no mu rupfu Mwami urahagera. Yesu nashimwe. Iyo korasi yanjemwo mbonye Imana iriko irakora ibintu bisize ubwenge kuri jewe. Ntayitokura umuntu no mu rupfu yo mukurayo. Yesu nashimwe. Jewe rero bajeje kunyibutsa ngo ndababwira ingene nakize. Gukira kwiwanje nukuri ni Imana. Ubundi jewe abantu benshi bazi ko nagwaye, ariko ntibazi ingene nagwaye. Jewe uburyo nagwaye nibyo ku mubiri byaragaragara ko nagwaye, kandi ibintu biyobeye abantu bose. Ariko ikibazo gikomeye jewe nakigize mu mutima no mu mpwemu. Ibintu byabaye byari bikomeye cyane, kandi nasanze umuntu agizwe n'impwemu. Jewe ibyambaye ko ni birebire, byangejeje ahantu by'ukuri umutima impwemu byasa naho bizitse ahantu. Ntibyakunda ko ashobora kwizera, kandi abantu twari kumwe n'abaza kunsuhuza barabizi. Sinizera, nicyo kintu bagenda banyagiriza ko ntakizera, ariko ntiyari jewe, nanjye nabyisanzemwo. Sinashobora kwizera iby'Imana, sinizera ko Imana ibaho, n'ibintu birebire. Ngera ahantu mu mutima nibwira ko atamana ibaho, kandi nabyemezwa ko itabaho. Bibiliya ndayizinga, mbona ko Bibiliya itagi no bivuga gute. Nukuvuga ubwijambo ry'Imana ukarisoma, numva umenga sinzi urundi ruri muvuze. Mwibuke ko nahoze n'umukozi w'Imana yigisha abandi iby'Imana. Ngegwa aho hantu mvuga ko Imana itabaho. Ngegwa aho hantu ijambo ry'Imana numva umenga n'ibindi bintu bariko baransomera. Rero n'abasengera amasengesho basenga, Yesu naronka yashira mu mutima
kuko umutima se wari ukiri hafi. Ibyo basenga wamenga bijanye nabo. Ndibuka umukozi w'Imana ariko aramfasha wa wundi twabana, hari ahantu twagera akambaza ati none urumva uvyizeye? Ntibikunda ati none nibi. Yesu nashimwe. Rero narakunda kubabwira ariko barasengera ibyo mu nsengera byose, sengera jewe nzova ahantu ndi hambuza kwizera Imana, hadakunda ko ibintu byo kwizera bimbamwo. Igihe kimwe umubiri by'ukuri wagiye urakira buke buke, ariko ndavuga mu mutima. Bama bantwara mu rusengero gusenga, umunsi umwe barantwara mu rusengero ko twahora. Ndibuka umukozi w'Imana ageze kwigisha, barapfa kuntwara kuko batari bazi ibyo ari byo, kandi yari n'amabanga n'ibyakunda ko ndababwira ibyo ndiko ndacamwo. Bo baransengera gusa bakansengera nkire mugabo ntibari bazi ibindi. Aratera akaririmbo sinzi ko avyibuka, ndaza ari hano. Ikorasi ivuga ngo uku turisi ko twahoze kera n'abantu twarimo, twabaye abantu Yesu abambwe ku musaraba, twabaye abantu kuko twakiriye agakiza. Sinzi ko avyibuka. Barayiririmba, aravuga ngo muri ko muririmba mu ntege nke nimuhaguruke turirimbe. Barahaguruka barayiririmba, hariho intebe banyicarikako barayizi. Bariko barayiririmba, jewe ubundi ahantu narindi numva umenga ni no bivuga gute, numva umenga ndi ahantu nubise ko ikintu kuryo mvyuye umutwe gwisubizanye. Rero ibintu vy'Imana ntawe twari duhuriye, numva ivy'Imana biriyo nanje nkabiyo. Bariko baririmba numva ikiganza vy'ukuri kije kinkura aho hantu. Yesu nashimwe. Niho hantu natanguriye kumvira ko ndi muzima. Sinzi ko bavyibuka, naranababwiye ni ubura musenge. Bash naje nzizera, ndumva kwizera. Yesu nashimwe. Bakomeza kunsengera, nanje sengera mu mutima. Ariko ico gihe cyose cy'amezi je sinashobora kwitambukira ngo ngende kuriya, baramfata. Ntangura kumva umunezero mu mutima. Ndibuka ibujumbura baje kunsuza n'ababwira ndamukumbuye Felize. Bakambwira ati none we nturiwe? Abwira Felize suyu mubona. Yesu nashimwe. Numva ubwenge buragarutse, ubundi sinababwiye harageze igihe n'ubwenge butakara, simvuge ibikwiye, simvuge byo. Hari igihe narya n'ibintu bitarya abantu, ni byinshi. Ico gihe umutima utanguye kubaho, burya wa muntu uri hano naho urwaye indwara imeze gute, nimba umutima umeze neza uhumure. Umutima usubiye kumbamwo nkumva ubaye muzima, vy'Imana bikangarukamwo. Bibiliya yanje nini yasinayizanye, naciye ntangura kugira ukwizera, subira kwibuka ko Imana ibaho, subira kwemera Imana, subira mu ijambo ry'Imana. Ahantu havuga iby'amagufa yumye muri Ezekiel 37 niho najyame ku musaya. Ubundi mu mutwe umubiri wose jewe wari wuzuyemwo amahwa, sinikoma sinikakaza. Ayo mezi 10 je sinasinzira. Ayo mezi 10 ibyo gufungura cyari kibazo. Ariko mu mutima ko hagenda haba neza, umubiri wagiye urakira buke buke. Ariko hari umunsi ngomba kurangiriza ko mvuga wambereye umunsi w'igitangaza. Yesu nashimye. Nari namaze kwiyakira ko nzoba ikimuga na hano kira ku mubiri, ntazoshobora gusura kugenda ngo shike kure. Hanyuma umunsi umwe kubera ko kwizera ko ari kwatanguye kugaruka, Imana igasubira nkumva ko ivy'Imana bingarutsemwo. Mu bisanzwe nari mbohotse, nari ntabawe. Yesu nashimye. Umunsi umwe tubantwara gusenga, bama bantwara gusenga, bakantwara ku moto bakangarukana. Ndababwira nti no munsi nza gutaha n'amaguru. Ntibavyumva, bumva nyene bitoroshe, kubera ko amajambo y'Imana narize atari make. Ndababwira nti ndibuka muri Bibiliya umuntu yari kirema, yavutse ari kirema, bamutorera ku irembo ryitwa Ryiza, ryari hafi y'urusengero. Umunsi umwe haca abantu b'Imana, abagabo b'Imana kabisa. Yesu nashimye. Abagabo bararutana murambabarira. Abagabo bari mu Imana bakoreshejwe n'Imana nyene.
ngo haca Petero na Yohana barabwira ico kimuga ngo haguruka mu izina rya Yesu. Guco dufise ngo amafeza n'amazahabu ntabyo dufise, ngo ariko icyo dufise turakiguha mu izina rya Kristo Yesu, haguruka. Cyandavuga n'iryo jambo n'uwira cyakora niryo nizereyemo. Ndatambuka ngira n'amahirwe na nyamoto yantwarira apfa ipfira mu gahinga nitaraza kuntora, mbona aho kugenda. Yesu nashimwe. Nubwo ntabasha kubabwira ibyo ndiko ndakora jewe, nashatse ntambuke kuri uwo musozi kuko ntibari bwambone, bumva ko hari umuntu yaje ari hafi gufa gusa. Navuga nti reka ntambuke rimwe ninapfa bavuga ati hasi twari twamubonye rimwe kwibarabara. Turatambuka buke buke, umusi turatambuka ndashika muhira atamufashe kuboko. Yesu nahabwa icubahiro inyuma y'amezi 10. Yesu nashimwe. Wowe udakomya amashi wibaza ngo kubugenda niko bizokwama, si kawaida. Ubu ni ubuntu bw'Imana. Ndashika muhira, nshitse muhira numva ntibihagije. Ndavuga reka twigere ngaho imbere ku mashure n'abandi babibone ko wa muntu yaramaze amezi, ni ukuvuga nari ndahamaze amezi atari make, babibone. Ndatambuka ndashikayo, barahamagara mama bari mu munsi mukuru, ati ko tumubonye hagaze hajya bijya n'ibiki. Azariruka yibaza ngo imoto yapfuye insigaho, ati mbega noho ntiyari kutubwira tukaza tukakwandaza tukagushikana aho yagusiga ngaha. Siwe yasize aha, natambutse uno munsi. Yesu nashimwe. Ndatambuka ndakomeza, ariko nawe natambuka inyo zari nubwo zanyagara ku gitanda no mu mubiri zariyo. Hageze igihe ndababwira bamwe igipara bamwe umushatsi wose kugira ngo nze ndazikuma zipfume zinjira urundi ruhande kuko zaranjena. Bene data, iyi si irimwo ibintu byinshi bibabaje kandi biruhishije. Rero naho natambuka ntizari bwamvemwo ngo bihere, bigenda birahera buke buke, nkomeza ntambuka nezererwa ivy'Imana. Muga nkavuga nti Imana nukuri ko wakoze ibi, nyemerera uzompe gukira ninjira mu ishengero nkomeye, nshobora kumva ubutumwa ameze neza. Yesu nashimwe. Imana irabikora, ndakira. Nkomeza ntambuka mu kwizera, mugabo imisonga ari myinshi kuko mu mubiri hari amahwa guhera mu mutwe nshaka kirenge atobekeranya. Izo nyo nazo zikanyagara zikagendagenda nkazumva zikanjena zikangora. Ariko uko byagiye birahera ngoma niririmbira uturirimbo, sinarinzi indirimbo nyinshi, ariko hari n'indirimbo numva muri ico cyumba nagumamwo. Urumva naguma mu gasho k'icyo cyumba, bakasigaho bakaja mu bikorwa bakagaruka bansangaho. Je numva umenga hari amakorari ariko arandirimbira ntabona, kandi amakorari yahereye ku ndirimbo ivuga ngo amaraso y'umukiza yaviriye abantu. Yesu nashimwe. Umwanya waheze ndiko ndarangije, ariko iyo ndirimbo niyo baguma bandirimbira muri ico cyumba. Yagumye ntahuze amaraso ya Yesu Kristo n'ubushobozi bwayo n'igikorwa akora. Yesu nashimwe. Hari indi ndirimbo yavuga ngo mwijuru imbere y'Imana afise umuntu avugira, na ya yindi ivuga ngo hariho bamwe bazinjira mwijuriyo. Mbega uzobayo? Hari indirimbo nyinshi zazi ico gihe kubyo numva naho ntokira ku mubiri, numva rero Imana nzoyibona nasubiye mu nzira Imana itumbereyemwo. Yesu nashimwe. Ndarangije, ariko ndangije mvuga ngo Imana iracariho kandi iracakora na bugingo n'ubu. Maze kubona ndokotse nkasubira mu gisagara cya Bujumbura nabayemo, narindimwo nagorewemwo, nkagenda nigendera benshi bazi ko napfuye. Narashitse iryo joro sinasinziriye, naraye nicaye soma ijambo ry'Imana, nandika n'indirimbo ni chorus ivuga ngo
niyo ndangirije ko nawe igufashe na jewe ibandanya ifasha n'isengesho ivuga ngo urantabara mana yanje sinzoba umukizwa w'ingwiza murongo urantabara mwami Yesu sinzoba umuririmbyi w'ingwiza murongo mana yanje sinzoba umukizwa w'ingwiza murongo urantabara mwami Yesu sinzoba umuvugabutumwa w'ingwiza murongo Yesu nashimwe Yesu nashimwe Yesu nashimwe umwanya wanjanye ntitwobitebamwo ariko nagira ndakubwire mwene data aho hanze ni habi guma hamwe aho hanze ni habi guma hamwe utumbere Yesu mbere witegure cyane ibyo kugaruka kwiwe biri hafi icya kabiri wa muntu uri hano subira wizera Imana nyamana ko ari ishobora kugukura mu kibazo cyose urimo naho cyo kimaze imyaka ingana gute iracyakora iracyarema kandi iracyakomeza icya gatatu nagira ndakubwira wa muntu unyumva wumva ko turi byaha ataco bivuze nasanze ariyo nzira tubwirizwa gucamo kugira ngo tuze dushobore gushikira iyi Imana yaturemye iri dushobora gushikira umucunguzi wacu Yesu Kristo bica mu kwihana mu kwatura ibyaha byacu amaraso ya Yesu abayoga ngo bonyene niyo bazokira umwami Yesu nabaho umugisha mumbabarire ngira mvuge iki kintu cya nyuma abo gikora ko munyihanganire reka mbere kuri aka kantu kavuga ngo umwana yanka guhanwa bamwita ikivyagwa Yesu nashimwe nagira ndakubwire wa muntu uri hano kumbure uri muri bya bihe ntiriwe ndavugira hejuru nyemerera urindire wihanganye wemere ucishwaho nyine utozwe indero Yesu nashimwe sinzi igituma ibintu ndabivuze abavyeyi bambabarire niwashaka kuja aho widegemvya uzoharonka n'ukuri mugabo umwidegemvya wose ntuzogushikana ku Mana Yesu nashimwe mumbabarire mvuge na kino kintu wa muntu ufise imburano n'Imana ibintu ndiko ndavuga nabivuze nzi ko ndarampfuye ndabibwira umukozi w'Imana yaranyegereye ni mwebwe mukiriho genda mumbwirire abariho ibi none ko nshitse ngaha nkiriho jewe ndabivuze mumbabarire nagira ndakubwira wa muntu uri hano ufise imburano zawe n'Imana kwamubona umenga wewe nturashika aho ugomba kwicara Yesu nashimwe Yesu nashimwe wowe wumva hari ikibanza washaka kuba urimwo mugo ukabona utakirimwo ukamana imburano n'Imana nagira ndakubwira iki kintu wowe wumva yuko umenga baragutebeje washobora kujya hirya bikoroha mugabo ntibigushikane ku Mana data wa twese hari akantu namutumye icyo gihe ndi ku musego kavuga ngo c'est Dieu seul qui choisit il choisit qui il veut quand il veut et pour une mission qu'il veut ni Imana yonyene itoranya uwishatse mu gihe ishakiye kubw'igikorwa ishatse n'ahandi mushaka Yesu nashimwe tugwanire ubwami bw'Imana kuruta kugwanira ikindi kintu ibyo nabivuze ndi ku mfiro kuko narabonye ko bitoroshe Yesu nashimwe rero Imana yo mwijuru ibaha umugisha kuba hano si ubwo gusa kigikorane ni kibi nimubyumve nk'ibirori oya
hariho abantu bariko barazuka bari barapfuye, twarapfuye turamara igihe twarapfuye, ariko Imana iratuzura n'ukuboko kwayo kw'inkomezi. Yesu nahabwa icubahiro. Nico gituma kuri uno musozi wa Mwaro wa muntu wumva umenga urakijijwe, hari nasanze ariko umuntu avuga ngo arakijijwe adakijijwe, ukabona mu rushengero wumva ko ukijijwe n'ibikorwa ukabijamwo, mugabo wowe w'indani utarakizwa. Imana yo mw'ijuru dutabare. Sinaje kuvuga ubutumwa, nariko ndavuga aho Imana yankuye. Sinari nzi ko nzongera kubaho nkahagarara imbere y'abantu mvuga ugukomera kw'Imana, ariko ubu maze iminsi mbona yuko ibyo byambayeko kwari kugira ngo Imana yemere ndabicemo nzobifashisha abandi. Nasanze yuri kw'ishure ry'Imana igucisha idacisha abandi, nimba uri mu kibazo ubona kimaze igihe kirekire canke kinini, ntuze uvuge ngo Mana dupfiki, irafise icyo kugombako. Hari abantu yemera gutanga ko akarorero kugira ngo bazofashe abazoshikirwa n'ivyo bihe. Yesu nashimwe. Ndashima Imana ko yanzuye simpe ntabonye ibi bintu ndiko ndabona kuri no mutumba wa Mwaro, simpe ntabonye ibi bikorwa vy'Imana biriko birakorokera kuri uyu musozi. Yesu nashimwe. Byukuri Imana yaranzuye, ndabivuze ntavyo mwokumva. Nta parti nimwe y'umubiri novuga arikora. Hari igihe abaganga bashiramwo ivyuma nkababwira nti anestesi mu ntera yireke kuyonona, muzoyifashisha bakiriho. Sinari nkiharura mu bariho n'abandi rero nababwira nti je narahejeje kuganduka, bamurarira mwebwe. Yesu nashimwe. Ariko no musi ndi muzima, jewe nageze gukira naribagiye umuntu akomeye ingene ameze, nkatangura kubaza abanyegera mwe mwumva mu mutwe mumeze gute, mu nda mwumva mumeze gute. Sinari nzi umuntu afise amagara ameze ingene ameze, kumvo z'ibihe birebire by'ububabare nari naribagiye pe. Nico gituma mu byahishuriwe Yohana niho ndangirije 12:11 havuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso ya wa mwagazi w'intama w'Imana n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo. Yesu nashimwe. Ndashima Imana ko nshinze intahe, kandi ndazi wari wihebye wihebuye kusubizwamo inkomezi. Nawe wari ufise umutima wo kugendagenda hirya no hino, garukira hafi, aho hanze hari byinshi. Umwami Yesu nabaha umugisha. Mana Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana Data uruwera, hejuru yawe nta yindi mana, no hirya yawe nta yindi mana. Ni wewe Mana watwiyeretse, wiyeretse abera wa mbere, na n'ubu uracatwishurira uragahezagirwa. Turagushimiye kubwa kino gikorane cyo kuri uno musozi, muri kano karere bimenyekane ko ari wowe Mana wenyene. Mw'izina rya Yesu ndasengera n'umuntu wese ari mu bihe bikomeye ngo amenye ko yazuye twebwe ikazura Lazaro n'ubu kuboko kwayo kutararambirwa gukora ibyiza. Mana turagushimiye kubitangaza uri kurakora n'ibyo ugiye kubandanya ukora. Mana wanzuye ukama intahe, ndasenze ngo n'abantu bose bari hano ubahe intahe n'indirimbo sha, bize bimenyekane ko ahantu bahabonye Imana imbona nkubone. Mw'izina rya Yesu kandi kirenze ico turagusabye Mana, mwemu aduhishurire ivy'ukuri n'ibitari ivy'ukuri, twoye kujuragirika no kwihenda, kandi azoduherezo ryiza. Ni mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubisenze.